Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ndi n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza, amakuru arabana n'ubuzima bw'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni, aho amakuru adushikira aturuka ku bitaro bikuru bya Gitega yemeza ko ibintu bitameze neza cane, ndetse akaba ari amakuru yemeza ko abaganga bari guha raporo abajejwe umutekano wa Generali Arengiyome Bunyoni, babereka ko atabushobozi n'imbaraga bafise byo kuvura Generali Arengiyome Bunyoni, bakabasaba ko bamurungika mu bitaro byo hanze y'igihugu. Ariko ikibabaje kinateye agahinda nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yarahiye akarengwa akavuga ko adashobora kwemera Bunyoni asohoka igihugu, ndetse akaba yanatangaje amajambo akomeye ateye ubwoba, amajambo yerekana ko uko byagenda kose Ndayishimiye atifuza ko Bunyoni aguma guhema umwuka w'abazima, kuko yavuze ko agomba kuguma aho ngaho, yaba arukira agakira, yaba arupfa agapfa, wamengo gupfa ntaco bimubwiye. Ibi akaba ari ibintu byababaje bimwe mu bihangange, ndetse bikaba byababaje abaganga bari gukurikirana ubuzima bwa Generali Arengiyome Bunyoni, dore ko bemeza ko amagara yiwe atifashe neza, ndetse bakaba bemeza ko aho bigeze adatabawe hakiri kare ngo ajyanwe kuvurirwa hanze y'igihugu bishobora kurangira apfuye, ibishobora kugira ingaruka zikomeye cane kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko abadede ntibashobora kongera kwihanganira kubona Ndayishimiye abakuyemwo undi muntu uyubashye ndetse bakunda ari benshi. Murazi ko Generali Arengiyome Bunyoni yagiye arazezwa amabanga menshi cane kuva bakiri ku rugamba gushika bageze mu gihugu, akaba yaragiye abona amabanga y'iteka, akaba ari nawe Murundi wa mbere ufise ipeti risumba ayandi. Birumvikana arafise abagenzi, naho afise abo yagiriye nabi, ariko arafise abo yagiriye neza, arafise abo yahaye ibibanza mu nzego z'umutekano, igipolisi, igisoda ndetse n'iperereza. Aho hose arafisemwo abantu be mu mugambwe Bunyoni, arafisemwo abantu be ndetse benshi mu rwaruka rw'u Burundi. Uyu munsi bakaba bavuga ko Ndayishimiye yarenganije Bunyoni, kuko ibyo yamwagirije byose nta na kimwe kigeze gihinduka, ahubwo byagiye byakunyuka kurushaho. Akaba ariyo mpamvu Ndayishimiye ashobora guhura n'akaga gakomeye cane igihe yareka Bunyoni agapfa kubera kubura cyitabwaho, ndetse akaba ari amakuru avuga ko ibihangange biri gukora ibishoboka byose kugira ngo bigondoze Perezida Evariste Ndayishimiye, bimwereke ko Bunyoni atazahunga, ndetse bimwereke ko ataco Bunyoni azamugira kugira ngo amuhe uruhusha rwo kwivuza. Bunyoni nawe akaba mu burwayi bwe ndetse no mu kwihangana kwe yagize amajambo atangaza, ariyo turi bugaruka kwe mw'aya makuru, ndetse tukaza no kubabwira intandaro nyamukuru iri gutuma Generali Arengiyome Bunyoni na Generali Evariste Ndayishimiye bashamirana, kugeza aho Ndayishimiye yipfuza kumugandagura, naho yabigerageje inshuro nyinshi. Ku munsi w'ejo karababwiye ingene Ndayishimiye yari yateguye umuganga wo guha isumu Generali Arengiyome Bunyoni, ariko Imana igakinga uwo muganga akaba yari asanzwe azinanye
n'umuryango wa Generali Arenguiyome Bunyoni akaba yararahiye gukora amaraso, aho Ndayishimiye yamwemereye imiliyoni 100. Uyu muganga ibyo byose akaba yarabirenze ko agahita ahunga igihugu, ariho yabiganira abaharanira agateka k'azina muntu ndetse n'abo mu muryango wa Generali Arenguiyome Bunyoni. Ibi byose bikaba biriko birafasha mu ntumbero yo gucunga umutekano wa Bunyoni, dore ko Bunyoni acungerewe ku rugero ruteye ubwoba kurenza nuko yacungerwaga akiri umushiranganji wa mbere, ibyerekana neza ko Ndayishimiye amwikeka. Ni byinshi bamwe n'abandi bemeza ko bashobora kuba bituma Ndayishimiye na Bunyoni basharirikana, ndetse benshi bakemeza ko iyi ntambara ishobora gusiga isambuye neza umugambwe CNDD-FDD, kuko abagumyabanga nka bose barashigikiye ko Bunyoni apfungurwa, mu gihe Ndayishimiye atifuza ko Bunyoni apfungurwa. Byose mugiye kubikurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Kuko Ndayishimiye na Bunyoni bapfa urupfu rwa Nkurunziza, iki ni cyo kibazo benshi bibaza. Iyi foto mubona kuri iyi nkuru narayikoresheje mu nkuru zitandukanye nagiye ncesha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ubu imaze iminsi itari mikeya iboneka ko ariyo nkunze gukoresha iyo ndiko ndavuga kuri Bunyoni, Ndayishimiye ndetse na Nkurunziza. Ico General Major Evariste Ndayishimiye niwe Nkurunziza yizeye, ariko muri make ntago ari wari ukwiye kwizerwa, ahubwo hari yakwiye kwizerwa Bunyoni, kuko niwe wagaragazaga ububasha bwo kuba yashobora gutwara igihugu, ndetse benshi bakemeza ko Bunyoni ari we nkerebutsi, uretse ko Nkurunziza yabonaga ko igihe yashiraho Bunyoni nawe ashobora guhita amupfunga. Bunyoni niwe yari yegereye cyane Nkurunziza, niwe yari afise ingufu nyinshi, niwe yari atunze cyane, niwe yari azi amabanga menshi ya Nkurunziza, niwe yerekana ko azi ubwenge mu byo yakora, niwe yari ko agerageza kwikundwa kaza mu binyamakuru, niwe yari yatanguye kwifata nk'umukuru w'igihugu. Nkurunziza yari abizi ko mu nzu kwa Bunyoni hama amasengesho yo kumutegura ko ari we azomusubirira. Bunyoni yari afise ikibazo kimwe gusa, ntiyakundwa cyane n'abaCNDD-FDD kuko bamwagiriza ko yishima kandi ko abagaya. Evariste Ndayishimiye nawe nyine ntiyari kure cyane ya Nkurunziza, yarazwi ko aterekwa Bunyoni, yari arongoye akarwi k'abajenero katerekwa Bunyoni. We ntiyubahuka kwigereranya na Nkurunziza, wamengo araciye bugufi, ntiyari azwi cyane mu gihugu, nta matungo y'umurengera yari afise nka Bunyoni. Ndayishimiye yari azi amabanga yose y'urugamba rwa CNDD-FDD, ni nawe yari yarabaye mu biganiro n'abarwanye na CNDD-FDD. Ndayishimiye yari afise ikibazo ko aba CNDD-FDD bahoranye ku rugamba batamwemera nk'umurwanyi akomeye, bamufata ko ari imvuzi gusa, nuba benshi niko bavuga. Nkurunziza yaratinya ko Bunyoni afashe umugambwe yoca afata igihugu bitatebye. Yaratinya kandi ko Bunyoni ashikiriye igihugu Nkurunziza atajambo yari gusubira kugira. Nkurunziza yahisemwo Ndayishimiye, yari yibaza ko ari we azoshobora kuguma ategeka uko ashatse, hagati wiyemera n'uwiyorobeka. Nkurunziza yahisemwo uwiyorobeka. Nkurunziza ntiyari azi ubujanja n'ubuswahili bwa Ndayishimiye. Ndayishimiye niwe aherutse kwivugira ko ari umujanja n'umuswahili. Aho niho havuye ko Ndayishimiye ari we ahabwa umugambwe. Ndayishimiye na Bunyoni bose bari bakeneye gusubirira Nkurunziza, ariko urwanko n'ishari byari hagati yabo byatumye Nkurunziza yizera ko azoguma abaryanisha, akaca aguma hagati nk'umuhuza. Nkurunziza yari yibikiye ikarita yitwa Pascal Nyabenda. Mu kurondera gutwara umugambwe CNDD, Bunyoni na Ndayishimiye bose bari bafise umuntu bagwanya, Pascal Nyabenda, kubera Nyabenda yatwara umugambwe CNDD n'inama nshingamateka. Bose baratinya ko Nyabenda azohava asubirira Nkurunziza, niho bose biha gutyoza Nyabenda, basigurira Nkurunziza ko uwo muntu adakwiriye kuba urongoye umugambwe kandi atigeze aja ku rugamba. Nkurunziza yaremeranye nabo. Mu nyuma Nkurunziza amaze gutoza ibibwirizwa shingiro rishasha, abajenerali baramuremereye ko adashobora gusubira kwitoza kubera amakungu atari kubyemera.
niho bamwemerera ko azogumana ikibanza kidasanzwe cy'imboneza yamaho ariko akarekura ikibanza c'umukuru w'igihugu. Nkurunziza yarababaye cane aca ategura kwihora mu kubima ikibanza c'umukuru w'igihugu akagiha umusivile amwubaha ariwe Pascal Nyabenda. Byose byarategurutse buca batora umukandida wa CNDD-FDD mu matora ya 2020. Abasirikare benshi cane bahoze bagwana muri CNDD-FDD barahamagawe Igitega gutera ubwoba Nkurunziza, maze abajenerali batanu barabaserukira baja kumvisha Nkurunziza ko badashobora kwemera uwo musivile nka Pascal Nyabenda. Isaha 7 z'ijoro niho Nkurunziza yagondozwa bigoranye aca ababaza uwo bashaka. Bisanze atawundi bafise yiteguye mu bajenerali kubera umukandida yategerezwa kuba amaze umwaka atakiri umusoda. Evariste Ndayishimiye niwe bari bafise, gutyo aba arabaye umukandida. Pascal Nyabenda ataha zirayoye. Nkurunziza ntiyashizwe, yiyumviriye kubaka inzego z'umukuru w'igihugu atazoba afise ingufu. Amukikuza abakeba, yiha itegeko rimuha ijambo rya nyuma nk'imboneza yamaho. Agumana ubushobozi ku mugambwe CNDD-FDD. Leta ayubakira mu ishari rya Ndayishimiye na Bunyoni kugira baze bame bacunganye. Ndayishimiye na Bunyoni bapfa amatungo. Icambere Ndayishimiye na Bunyoni bapfa na amatungo. Kugira agumane ubutegetsi mu kiringo ca gatatu, Petero Nkurunziza yarafyatuye amamiliyaridi y'amafaranga maze ayagaburira ibihangange. Ntiyabagaburiye ico cimwe, hari abaronse menshi cane, hari abaronse menshi, hari abaronse ayabaye. Bunyoni na Ndayishimiye bose barayaronseko, ariko Bunyoni yaronse menshi cane. Iki kiri mu byatumye Ndayishimiye ahindura amafaranga ibipapuro muri ruheshi 2023. Bunyoni yaravuzwe mu madosiye menshi cane y'ubunyonyezi, ariko ayo madosiye ayasangiye n'ibindi bihangange byinshi byo muri CNDD-FDD. Ahandi naho ibyo yakoze mu gisata ajejwe abandi basanga babikora uko nyine mu bindi bisata bajejwe. Niko Bunyoni yaratunze ararenza, ariko n'abandi baratunze byinshi mu buryo budasiguritse. Ni nayo mpamvu naho bamwagiriza amatungo y'umurengera batemera kuzana mu butungane amadosiye asigura ayo matungo yo yazananye. Politike y'agapapa. Umwe mu bazi neza uko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwubatse niwe yadusiguriye ico bita gupapurana. Muri CNDD-FDD iyo ufise ibintu byinshi cane baragupfunga ukavayo bakwatse amatungo atari make. Evari Giswaswa Rajabu umuguzi atunga Gisiga, ejo bundi uwundi muguzi atunga yitwa Silvestre benda hamwe na wa Dieudonné Murengerantwari baraciye muri bene ibyo bihe byo gupapurwa amamiliyaridi biciye mu butungane. Iyo nararibonye isigura ko na Bunyoni azopapurwa ibitari bike mu butunzi afise, ndetse byose mwarabibonye ko bamunyaze amatungo ye yose bakanamuhana bakanamushira umunyororo uguherayo ubuzima bwiwe bwose. Ndayishimiye na Bunyoni bariko barapfa umwina w'ubutegetsi. Ndayishimiye yaragenye Bunyoni mu bushiranganje bwa mbere nk'uko yabisabwe na Nkurunziza, nk'uko kandi yabisabwe na Perezida Kikwete yahoze arongoye Tanzania. Hano abarundi benshi ntibazi ingufu Tanzania ifise ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Ingorane nyamukuru Ndayishimiye na Bunyoni bagize nuko Nkurunziza atari akiriho ngo abaje hagati. Basigaye ari abami babiri atawugaba uwundi. Imyaka 2 bamaranye muri leta yari iyo gutegana imyereka. Umwe wese yari azi neza ko azokura uwundi. Ndayishimiye yamaze imyaka 2 yiga ingene azoheza Bunyoni. Bunyoni nawe yamaze imyaka 2 ategura ingene azoheza Ndayishimiye. Ndayishimiye yamaze imyaka 2 agerageza kugara amariba y'amatungo ya Bunyoni. Yongera yibutsa ko Bunyoni ari umusuma yishe igihugu. Bunyoni ntiyavuga byinshi, ariko nawe yamaze imyaka 2 ategura isenyuka rya Ndayishimiye. Uretse nyinyurana rijanye n'amatungo yabo, Ndayishimiye na Bunyoni barafise ibindi bitarigeze bahuriza ko muri politike yabo. Ikibazo kijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ntibigeze bagihurizako, atari uko umwe yoba akunda u Rwanda kurusha uwundi, ahubwo kubera Bunyoni yabona ko gusubiza hamwe n'u Rwanda bikomeza Ndayishimiye akaba umukuru w'igihugu yemera mu makungu. Ndayishimiye nawe yabona ingabo za FDL zari mu Burundi ko zikomeza Bunyoni. Aha ni naho
havuye ko Bunyoni na Ndayishimiye bagwanira kuco bita iragi rya Nkurunziza. Bunyoni agerageza kuba uwokingira amafuti y'umusuma wo ku ntwaro ya Nkurunziza mu gihe Ndayishimiye ashaka kuboneka nk'uwaje gukosora, ariko ikiboneka nuko Ndayishimiye ariko arubaka inzira nshasha yo kwigarurira amatungo y'igihugu abanje gukuraho inzira zubatswe na Nkurunziza. Ikindi cyabonetse nyuma nuko ku bijanye n'imigendanire y'u Burundi n'u Rwanda n'ubundi byakomeje kwa kundi. Ndayishimiye ubu ariko arakorana na FDLR. Ndayishimiye yarugaye imipaka, bisobanuye ko Ndayishimiye atana ikintu na kimwe yigeze ahanira Bunyoni c'ukuri, ahubwo byose yabikoze mu nyungu ze. Muri rya nyurana ryabo Ndayishimiye yarinjije igitsindo gikomeye mu kubogoza Bunyoni muri Nyakanga 2022. Bunyoni ntiyemeye ko atsinzwe, nawe yarongereje akariro ko kurondera isenyuka rya Ndayishimiye. Nyuma yaho Ndayishimiye yarinjije ikindi gitsindo apfunga Bunyoni kugeza n'uyu munsi amagara ya Bunyoni akaba ageze ahatemba. None bariko bapfa urupfu rwa Nkurunziza koko? Amakenga ajanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza abasenefede bose barayafise ariko bakanuma. Nk'uko umenyesha makuru Bob Rugurika aherutse kubyibutsa, nta muco wigeze utanga kuri urwo rupfu, nta autopsy yakozwe ngo hamenyekane ikimwishe. Iyo ikorwa hariho abari bateguwe kwagirizwa ko bamubahaye isumu. Umupfakazi wa Perezida Nkurunziza ni nawe yahoyahoye igihe hariko harakwiragizwa ibihuha byo kwambika ibara bamwe mu batutsi bari begereye umugabo wewe. Ikindi Bob Rugurika yibukije n'ingene ikiziga ca Nkurunziza kiterekanywe ngo abari bamwegereye bamusezere nk'uko bisanzwe bikorwa. Ibyo byose birerekana ko ibyabwiwe abarundi ngo n'umutima wahagaze giturumbuka bifise ikindi binyegeje. General Bunyoni yagiye kurongora leta ya Ndayishimiye atayobewe ayo makenga ajanye n'urupfu rwa Nkurunziza. Ubu siho be na Ndayishimiye bupfa ibijanye no kurondera ukuri kubyishe Nkurunziza. Bisanzwe noneho bizwi ko abasefede badakunze gupfa ibijanye n'ingene indongozi zabo zicwa. Ikibazo kiri ahandi. Ikibazo aho kiri nta handi. Ndayishimiye arashaka kwigungira ko ubutunzi bwose bw'igihugu, akabikora abanje kugara amariba y'ibindi bihangange. Ikindi kirenze ko Ndayishimiye arazi neza ko Bunyoni ashobora kuba afise amakuru yose arabana n'ingene yabigenje kugira ngo agandagure Nkurunziza. Ibi byose arazi neza ko abishize hanze ibara ryagwa. Ikindi gikomeye kinateye ubwoba nuko Bunyoni akunzwe mu Barundi batari bake, ndetse akaba afatwa nk'umuntu w'incabwenge ushobora gushira igihugu ku murongo, kuko igihe ava muri leta ibintu byaragendekaga, ariko uyu munsi biraboneka neza ko ibintu byayangaye. Amakuru adushikira aturuka ku ibohero rya Gitega, aturuka Murantunga, aturuka ku bitaro bikuru bya Gitega, aremeza ko Bunyoni yabashije kuvuga uyu munsi, ariko akaba yavuze amajambo akomeye, ndetse akaba ari amajambo yatitije ibihangange. Tukaba turi buze kubigaruka ko makuru yacu hanyuma, aho tuza kubaha ibintu byinshi bihambaye, aho tuza no kubabwira ingene Ndayishimiye ariko araterwa ubwoba kugira ngo yemere ko Bunyoni ajya kwivuriza hanze y'igihugu. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.